twama dutangura tugira duti ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa YouTube. Nk'ibisanzwe uru rubuga rwacu rwiharije kubazanira ivyiza vy'igihugu, nk'ivyo muba mwagiye mudusaba mu makomantere canke mwaratwandikiye tukagenda tubibaronderera. Tudatinze uyu munsi twagiye tubaronderera bimwe mwagiye mudusaba, aho benshi bagiye batwandikira badusaba bati mushobora kuturonderera amashure 10 ya mbere afise uburaro mu gihugu cacu cyo Burundi, yoba avugwa gose canke yoba azwi cane ko yoba yararamuye abanyeshure benshi. Ivyo vyose twagiye turabibaronderera. Tugiye kubazanira amashure agera kuri 10 ya mbere azwi cane mu gihugu cyo Burundi afise uburaro. Mwebwe mugiye kubana natwe, mugiye kumenya ayo mashure twabateguriye. Twibutsa ko abantu bashasha baje kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube bokora subscribe canke s'abone kugira tuzohore tubana buri gihe. Twongera dushimira buri umwe wese tugenda tubana buri gihe ko ari umuntu w'agaciro. Twibutsa ko ushobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire canke mugashobora kutwandikira ivyo dushobora kubaronderera tukabibashikiriza mu kanya gato. Tudatinze reka tugende duhera ku mwanya w'10 mu mashure ya mbere akunze mu gihugu c'u Burundi canke azwi cane ndetse yaramuye n'abanyeshure benshi. Tuva ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere. Ku mwanya w'10 mu mashure ya mbere afise uburaro ya leta mu gihugu c'u Burundi azwi cane, turahasanga ishure rizwi cane nka LYCÉE Buta. Iyi LYCÉE Buta ikabiri neza na neza hariya mu ntara yagutse ya Burunga, neza na neza muri commune Bururi. Ino shure akaba ari sous convention catholique, ikaba yiharijwemwo abahungu gusa. Iri ni shure ry'abapadiri. Iri akaba ari shure rizwi cane ko rikunze kuba ritanga ubumenyi budasanzwe, aho rikunze kuba ritora ikibazo ca leta cane. Ikindi gikunze kuba kizwi muri rino shure nuko ari rimwe mu ishure ryashoboye kugira abantu bashoboye kuticangura maze abagizi ba nabi babicira rimwe. Turagenda ku mwanya ugira 9, ku mwanya ugira 9 mu mashure ya mbere mu gihugu c'u Burundi yoba azwi cane. Turasanga ishure rizwi cane nka LYCÉE Itabu. Iri LYCÉE Itabu rikaba riri neza na neza naryo nyene mu ntara ya Gitega yagutse, neza na neza muri commune Karusi. Iri ni ishure rya enseignement général, rikaba ribarizwamwo abanyeshure b'abakobwa n'abahungu. Rikaba rigira ivyigwa nka science sociale n'izindi. Iri ni ishure rikunze kuba naryo rigaragara mu kibazo ca leta, rikaba rikunze kuba ritora ico kibazo cane cane. Turagenda ku mwanya ugira 8. Ku mwanya ugira 8 mu mashure ya mbere azwi cane afise uburaro mu gihugu c'u Burundi turasanga ishure rizwi cane nka LYCÉE Don Bosco Dongozi. Iri ni ishure ry'uburaro canke INTERNAT rizwi cane nk'umweranda Saint Jean Bosco. Iri ni ishure rikunze kuba rigira ivyigwa nka enseignement général na technique. Ibindi bikunze kuba birangwa kuri kino kigo, rigira amatere atandukanye, aho benshi bakunze kuba bava no hanze binjiye muri kino kigo bagiye gukina inkino zitandukanye. Rikunze kuba rivugwa ko rikunze kuba ritsinda kenshi na kenshi mu mahiganwa atandukanye nka interscolaire n'izindi. Turagenda tuja ku mwanya w'7. Ku mwanya w'7 turahasanga ishure rizwi cane nka mu Giheta. Iri naryo akaba ari ishure riri neza na neza mu ntara ya Gitega. Iri rikaba riri neza na neza muri Giheta. mu Giheta rikaba risigura école technique moyenne canke école technique de matière de Giheta. Iri ni ishure rikukira abene Yozefu. Iri rikaba giharijwemwo cane cane nk'ivyigwa nka conducteur de travaux, électricité na gestion. Rikongera rikagira n'ibindi vyigwa bitandukanye. Iri shure rikaba rivugwa cane ko rikunze kuba rifasha abanyeshure benshi mu kwitunganiriza imigambi yabo cankwe mu vyo bize bikagenda bibateza imbere. Tudatinze turagenda tuja ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turasanga ishure rizwi cane nka CND, LYCÉE Notre Dame de la Sagesse. Iri shure naryo rikaba riri mu ntara nyene ya Gitega. Iri shure rikagira INTERNAT. Iri rikaba rizwi cane ko ririmwo abakobwa n'abahungu. Iri shure rigira ivyigwa nka za science, lettres, économie n'izindi. Iri shure rikavugwa ko rikunze kuba rigira isuku ryiza cane, rikongera rikaba rishigikira n'ibintu vy'iyobokamana cane cane. Iri shure ni rimwe mu mashure akunze kuba atora ikibazo ca leta.
tuja ku mwanya wa gatanu, aho imbere yo kubabarira ku mwanya wa gatanu tubibutsa ko abantu bashasha mushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana buri gihe. Ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire kugira tuzohore tubana buri gihe, cyangwa tukagenda tubikuronderera. Tudatevye turagenda tuja ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga ishure rizwi cyane nka ETB Bubanza. Iri ni ishure rizwi cyane nka École Technique de Bubanza. Iri ni ishure riri hagati mu gisagara ca Bubanza. Iri akaba ari ishure technique rikagira ivyigwa nka construction, conducteur de travaux, rikagira ibintu vya informatique de base n'ibindi vyinshi bitandukanye. Iri ni rimwe mu mashure ritunga abanyeshure benshi cyane kandi bakamenya ku rwego rushimishije, aho kenshi baba bakunze muri ano mashure kuba bakora amapratique menshi. Turagenda ku mwanya ugira kane. Ku mwanya ugira kane mu mashure yakira abanyeshure benshi ndetse azwi cyane, turasanga ishure rizwi cyane nka École Normale de la Fille, benshi bazi nka NF. Iri ni ishure riri Gitega, rikaba riri mu minwe y'abihebeye Imana kandi ni ishure rya leta. Iri ni ishure rikunze kuba ribaritswamwo ivyigwa nka za science, economy n'izindi. Tudatinze turagenda tuja ku mwanya ugira gatatu. Ku mwanya ugira gatatu mu mashure azwi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi turasanga amashure azwi cyane nka École d'Excellence. École d'Excellence nazo ikaba ifise amashure atanu atandukanye ari mu gihugu. Hariho École Excellence do Bujumbura, École Excellence do Gitega, École Excellence do Ruyigi, École d'Excellence Kayanza na Makamba. Ayo niyo mashure agize École Excellence. Ayo nayo akaba yaje mu mashure ya mbere azwi cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse yakira n'abanyeshure benshi. Ku mwanya ugira kabiri turahasanga ishure rizwi cyane nka Christe Roi cyangwa Kristo Umwami. Iri ni ishure naryo riri mu ntara ya Gitega, rikunze kuba rivugwa kenshi ko ryakira abanyeshure benshi cyane kandi rikaramura gose. Iri ni ishure rikunze kuba rivugwa ko ryoba rizi ubwa mbere mu mikino, turavuga mu nkino za interscolaire. Iri shure rigira ivyigwa nka science A na B cyangwa social, turavuga langue n'izindi. Iri shure rikaba ribamwo abahungu n'abakobwa, akaba ari internat mixte. Iri shure rikaba rikukira Ecclesia Gatolika. Turagenda tuja ku mwanya wa mbere mu mashure afise uburaro mu gihugu cyacu cy'u Burundi azwi cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga ishure rizwi cyane nka ETS Kamenge, École Technique Secondaire do Kamenge. Iri ni ryo shure rya mbere mu gihugu cyacu cy'u Burundi rizwi n'abantu benshi cyane kandi ryaramuye abanyeshure benshi. Iri ni ishure ryiga ivy'ubuhinga, hakaba habarizwayo ivyigwa nka électricité, mécanique, conducteur de travaux, informatique n'izindi zitandukanye. Iri ni rimwe mu mashure akunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yinjiza aramura abanyeshure benshi cyane, aho rino shure rikunze kuba ritanga ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru nk'amapratique n'ibindi bitandukanye, aho umunyeshuri ahejeje ngaha ashobora kuca yitunganiriza imigambi yiwe bivanye n'ivyo yagiye yiga. Turabashimiye mwe mwabanye natwe, mukomeze gutanga ivyiyumviro muri commentaire. Ushobora kuvuga ati hariho ishure mwoba mwibagiye, ugashira muri commentaire cyangwa nk'icifuzo cyangwa iciyumviro ugashobora kuduterera. Turabakunda, ciao ciao, ni BURUNDI yacu.